kugira ngo turabe ibijanye n'ibitabo koko vyashikiriye abanyeshuri n'abigisha kandi twasanze byarabashikiriye bariko barabikoresha ivyo vyatunezereye cyane. Ikindi kandi twaje kuraba yuko intara ya Ngozi ziriko zirakogwa ico gikorwa ko kiriko kiragenda neza. Rero twaje ngaho Ngozi kubera intara ya Ngozi niyo yafashe ya mbere mu kwikorera intebe ibicishije ku biti bisanzwe biri ngaha mu ntara ya Ngozi mu makomine atandukanye, ariko kandi bakaba babikoze babanje gusaba uruhusha ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ibidukikije. Twaje ngaha rero kubera intara ya Ngozi bikoze ubwa mbere kugira ngo n'izindi ntara zize zibifatire ko akarorero, zize zirabe ibiti bafise mu ntara basaba uruhusha ubushikiranganje bubijejwe bwo gushobora kubikoramo intebe, hanyuma nabo bashobore gutora umuti w'ikibazo c'intebe dusanzwe tuzi kiri mu mashuri atandukanye mu gihugu cacu. Twaje ngaha rero Ngozi kugira ngo tubatere intege, kuko Ngozi yabaye akarorero ku ntara zose, ku makomine yose, kanatsinda mu mwaka uza indero izoba iri mu makomine. Amakomine niyo azobajejwe kuraba ingene ibikorwa bijanye n'indero biriko biragenda muri komine, n'ivyo vy'intebe n'amakomine azobajejwe kuzirondera. Rero novuga yuko Ngozi ibaye akarorero ku zindi ntara no ku zindi komine, tukabatera intege rero yuko bo bikora neza, mbere mu mwaka uza bazobe basumbirije uko bariko barabikora ubu. Madamu yarigishije neza. Murakoze cyane. Mugire vyiza vyiza.